Mu Rwanda inzego z'ubutegetsi zatangiye kwifashisha utudege tutagira abapilote mu kugenzura no gushishikariza abatuye mu mujyi wa Kamembe kubahiriza gahunda ya guma mu rugo. Ni mu gihe akarere ka Rusizi ariko gakomeje kugaragaramo umubare munini w'abarwayi ba COVID-19 mu Rwanda. Umunyamakuru wacu Temistokle Mutijima niwe ubagezaho inkuru irambuye. Ubwo ni urusaku rw'ako kadege katagira umupilote, utu tuzwi nka drone mu ndimi z'amahanga, ruvanze n'ijwi ry'utambutse ubutumwa buhamagarira abaturage kubahiriza amabwiriza arebana na COVID-19. Kuva kuri wa gatandatu, utwo tudege twongerewe mu buryo bukoreshwa hagenzurwa ko abatuye imirenge yashyizwe mu kato bubahiriza gahunda yo kuguma mu ngo. Nubwo bigaragara ko kuri iyi nshuro guma mu rugo yashyizwemo imbaraga zidasanzwe aha mu mujyi wa Kamembe, hari aho usanga abaturage mu dutsinda duto cyane cyane mu makaritsiye yitaruye umuhanda munini. Bwana Kayumba Efuremu uyobora akarere ka Rusizi akavuga ko ubu buryo bwa drone bwashyiriweho kugenzura bene abo. Gahunda ni guma mu rugo ntabwo ariva mu mujyi. Itegeko cyangwa se amabwiriza nyakubahwa minisitiri haranditse ngo guma mu rugo ntabwo ariva mu mujyi. Ari niyo mpamvu drone iri kudufasha kugenda tumenya mu makaritsiye hirya no hino uko abantu bitwaye, kandi ubundi mu by'ukuri icyo tubwira abaturage ni uko umuntu agomba kuguma mu gipangu cye, udafite igipangu akaguma muri salo. Ubundi ntabwo twifuza ko hagira umuturage urebana na mugenzi we mu gihe bataba mu rugo rumwe. Aba mu rugo rumwe bo basangiye gupfa no gukira, ariko abataba mu rugo rumwe ntabwo bemeye kureba na mugenzi we mu maso mutaba mu rugo rumwe. Mu gihe ubwandu bwa COVID-19 bukomeza kwiyongera muri aka karere ka Rusizi, biragaragara ko uko iminsi ishira ariko hagenda hashyirwaho ingingo nshya zirebana no gukumira. Izo zirimo nko kuba kuri ubu serivisi z'ubucuruzi bujyanye n'ibiribwa muri iki gihe ziri mu zemewe, bene zo bategetswe kujya bafunga guhera isaa 9 z'igicamunsi. Abantu bose bagasabwa nibura ku isaha ya saa 10 z'umugoroba igera nta n'umwe ukigaragara mu muhanda. Ubirenzeho nawe agatabwa muri yombi n'inzego zishinzwe umutekano. Inzego z'ubutegetsi zigatanga integuza ko abafatwa barenga ku mabwiriza bagomba kwitega ibihano bikakaye. Ntabwo tuzihanganira umuntu n'umwe ushobora kwitwaza ko wenda atari kuri kaburimbo cyangwa atari ku muhanda munini ngo ajye kwica ayo mabwiriza. Dufite abantu turi gukorana bahagije, hari inzego z'umutekano, dufite urubyiruko rw'abakorerabushake ku buryo dushobora kubasha kugera ahantu hose. Aho tutabashobora kugeza ijisho, wabonye ko drone iri kubidufasha. Rero abantu batumva amabwiriza turaza kubahana twihanukiriye, kandi amategeko arahari ahana abantu bose bigomeka ku mabwiriza cyangwa se umurongo leta bashyizeho. Kuba kigaragara mu mihanda yo muri za karitsiye ubona biganjemo abasanzwe bakora ubucuruzi buciriritse bwo ku muhanda n'abandi bakorera ihaho ry'uwo munsi, baravuga ko iguma mu rugo bumva impamvu zayo, ariko bashobora kugamburuzwa n'ikibazo cy'inzara haramutse hatabayeho inyunganizi ya leta. Yanye n'imibereho nyine ni ikibazo nyine kubera kuguma mu rugo umuntu atari gukora, ubona nyine ni ikibazo cy'inzara. Leta ni ukutuvuganira nyine ikadufasha kubera yuko ari ikibazo abaturage baturapfa n'inzara. Ubunganizi bwaturuka kuri leta kuko urumva twajyaga turya tuvuye mu nzu, ariko none ubu ngubu ntabwo turi gusohoka. Abapangayi benshi twebwe dukomoka muri Nyamasheke, abandi dukomoka za Kirambo, tugakomoka za Gikongoro. None inzara tumere nabi nyine, ubwo leta yagira uko ibigenza, uko ibintu bimeze nabi cyane hano muri Rusizi. Leta yacu n'umubyeyi yagira ikintu dufasha. Icyakora kuri iyi ngingo aho ubutegetsi buhagaze nuko gukumira icyorezo ari byo byibanze, ibindi bikaza nyuma. Kubo byaba ngombwa ko bagobokwa nabo bukizeza ko ibiribwa bitazabura. Ibyo kurya birahari. Urebye imirenge hafi y'akarere myinshi ni irimo igice cy'icyaro cy'ubuhinzi. Twejeje ibishyimbo, twejeje soya, twejeje ubunyobwa, ibigori bireze, umuceri mu Bugarama tugiye gusarura, ku buryo ntabwo dufite ubwoba bw'uko abantu bashobora kwicwa n'inzara. Imibare yo kuva ku itariki ya 31 y'ukwezi gushize kwa gatanu ubwo hagaragaraga abantu 5 ba mbere banduye COVID-19 muri Rusizi, kugeza ku mugoroba wo kuwa gatanu ushyira wa gatandatu, ubwandu bw'icyorezo cya COVID-19 muri aka karere burakabakaba mu bantu 40. Abenshi muri abo bagaragaye mu mirenge ifite ibice binini by'umujyi wa Kamembe, ari naho bigaragara ko ingamba zakajijwe kurenza ahandi. Urakoze Eugenia. Intagondwa z'abayisilamu zarishe abasirikare 6 ba Nigeria mu gitero bagavye ku kambi y'abasirikare iri mu buraruko bushira ubuseruko. Umutegetsi w'igisirikare yashikirije ko ico gitero cabaye ku mugoroba wo ku munsi wa gatandatu kuri iyo kambi ya Auno iri ku birometero 25 uva i Maiduguri, umurwa mukuru wa leta ya Borno. Abarwanyi kandi barasahuye ibigwanisho bongera baraturira amazu
imbere y'uko birukanwa n'indege zaje gutabara. Igisirikare kivuga ko hari abasirikare 45 baburiwe irengero, ariko ko boba barahunze bashobora kuzogaruka mu ikambi. Abantu 36,000 nibo bamaze kwicwa, abandi baba miliyoni 2 barata ingo zabo mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria kubera izo ntambara. Washington, ijwi rya Amerika. Inteko ziyoboka leta ya Libya yemewe n'amakungu kuri w'Imana zarabandanije ibitero ku basirikare ba General Khalifa Haftar, ariko zahagarariye mu micungararo y'igisagara ca Sirte. Ico gisagara kiri ku nkengera y'ibahari Mediterane, niho uwahoze arongoye Libya Muammar Gaddafi avuka. Ni igisagara kirimwo amahinguriro y'ibitoro, ubuseruko kandi kikiri mu minwe y'abasirikare bashigikiye Haftar. Leta yemewe n'amakungu ishigikiwe na Turkiya ifise icicaro Tripoli, imaze indwi zitari nke yigarurira ibice byose byo mu burengero bwa Libya byari byarafashwe n'abarwanyi ba Haftar. Kuri w'Imana amasinzi y'abanyagihugu i Tripoli ku mugwa mukuru bariginye izo ntsinzi, ariko umugwi wa ONU muri Libya washikirije kutewe impungenge n'ihohoterwa rikorerwa abasivile. Amashirahamwe aharanira agateka ka muntu yaragabishije mu ndwi iheze ko hoba harabaye ibyaha byo mu ntambara byoba byarakozwe n'impande zibiri zirwanira hafi ya Tripoli. Tukiri muri Afrika, igihugu ca Liberia gishikiriza ko cateye intambuko zishimishije mu kurwanya ikwirakwira ry'umugera wa corona. Perezida George Weah avuga ko leta igiye kugurura kandi ikibuga c'indege mpuzamakungu hamwe n'amahoteli ku itariki ya 21 z'uku kwezi kwa gatandatu. Mu myaka iri hagati ya 2014 na 2016, Liberia yaratewe n'ikiza ca Ebola cyahitanye abantu barenga 4,800, ariko gushika ubu abantu 334 nibo bamaze kwandura umugera wa corona, hamwe na 30 bamaze kuhasiga ubuzima. Abantu bamaze kwicwa n'umugera wa corona ku isi bari bashitse hafi 400 kuri w'Imana. Ni nyuma y'umunsi umwe leta ya Brazil ihagaritse kubandanya ishikiriza ibitigiri by'abafa n'abandura uwo mugera buri munsi. Kaminuza John Hopkins yo muri Amerika itangaza ko ku isi yose abantu bashika 6,900,000 bamaze kwandura COVID-19. Ivuga ko Amerika iza kwisonga ku bantu begereza 110,000 bamaze kumenyekana ko bishwe na corona. Abahinga mu by'amagara y'abantu bemeza ko ibitigiri bitangwa n'iyo kaminuza ari bike ugereranije n'ibigaragara ku rubuga. Umwungere wa Eklezia Katolika ku isi Papa Francisco aragabisha ibihugu biriko birugurura imirimo kuba amagabo kuko uwo mugera ataho uraja. Washington, ijwi rya Amerika. Hano muri Leta Zunze za Amerika, abashinga amateka b'abademokrate bashikirije kuri w'Imana ko bagiye guharanira ishigwaho ry'amategeko arwanya ivangura rishingiye ku rukoba riri mu gipolisi n'abashinzwe umutekano. Ni mu gihe imyiyerekano isaba impinduka yatewe n'iyicwa rya George Floyd yavuye mu mabarabara yinjira ku rubuga rwa politike. Perezida Donald Trump yategetse kuri w'Imana ko abasirikare 5,000 bari bararungitswe i Washington mu ndwi iheze guhagarika imyiyerekano batangura gusubira mu makambi yabo. Imyiyerekano yarabandanije kuri w'Imana, aho abayikora ubu basaba ko haba ibihinduka mu gisata cy'igipolisi hamwe n'ubutungane kuri bose. Ntibiragaragara ko izo mpinduka zisabwa n'abademokrate zizoshigikirwa na bagenzi babo b'abarepublikane bagenzura Sena ya Amerika. Ntibizwi kandi nimba Trump ashobora kuzosinya iryo tegeko mu gihe ryo kwemezwa. Amaleta amwe aza yaramaze guhindura bimwe mu gutangura kuziririza ikoreshwa ry'ivyuka bikoroza amosozi n'amasasu atica mu banyagihugu bari mu myiyerekano. Umukuru w'igisagara ca New York Bill de Blasio yabwiye abamesha makuru kuri w'Imana ko ashobora kugabanya amahera ahabwa igipolisi akarungikwa mu migambi ifasha urwaruka n'abanyagihugu. Tunyarukiye noneho mu Burundi, nyuma y'aho urukiko rurinda ubusugire bw'itegeko nshinga ry'igihugu rutangarije ko Generali Evariste Ndayishimiye wari umukandida w'ishyaka CNDD-FDD ari we watsinze mu mwanya w'umukuru w'igihugu, abanyepolitiki batandukanye bakomeje kuvuga uko bakiriye iyo ngingo. Sylvestre Ntibantunganya
wigeze kuyobora Uburundi ganira na mugenzi wacu Frederic Nkundikije. No kubifata kubiri uko buriya uko ibwirizwa nshingiro ritegekanya hariho amatora ivyo yavuyemo bishikirizwa ubwa nyuma ikemezwa ubwa nyuma na sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro naho ho ata muntu yagiye kwitwara. Hariho rero n'igihe hashobora kuba abantu bagira bati co tubona tudategera neza bakitura iyo sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro nk'uko uyu mushirantahe uvuze yabikoze hamwe n'umugambwe wiwe. Ubu rero ico sentare yakoze yararavye ivyo yashikirijwe hanyuma koko iratanga iyo nyishu uvuze yo kwisanga idafise aho bihagaze, hanyuma iraheza ikigira rero n'urubanza rwa kabiri ukwemeza abatowe ikibanza c'umukuru w'igihugu, watowe mu kibanza c'umukuru w'igihugu n'abatowe rero mu bibanza by'inama nshingamateka. Jewe rero kandi nifuza ko n'abandi barundi bobigira nk'uko ndubaha nkubahiriza ingingo yafashwe na sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro. Kira noneho n'umabwirizwa kino gihugu cacu kigenderako nuko nyene bitegekanijwe, kandi bakavuga yuko iyo sentare imaze kugira ingingo vyinshi ifashe atahandi umuntu ashobora kugururira. Ubu jewe gusa ico bona gisigaye nuko izo nzego zemejwe tworindira koko igitegekanijwe n'ibwirizwa nshingiro kaja ku bikorwa karaba mbere tukazishyikira kugira ngo zishobore kurangurira abarundi ico bifuza mu buzima bwabo. Abarongoye umugambwe CNL bavuga ko iyo sentare itacishije aho kuri eka itigenze mu gushikiriza iyo ngingo. Mwebwe mwihweje ibirego vyashikirijwe mukihweza ivyabaye mu gihe co kwiyamamaza, murabona ko iyo sentare yacishije aho kuri? Buriya hari ikintu abantu bakunda kuvuga cane atari mu Burundi gusa, amasentare nk'ayo no ngaho iwanyu nico kimwe ugiye kuraba imirimo imwe ijejwe sentare nkuru y'igihugu kuru supreme, canke ugiye kuraba mbere n'imirimo nk'iyo ijejwe amasentare nk'aya mu bindi bihugu nk'Ubufaransa amaze kumva na hehe, usanga hariho itaniye n'ayandi masentare ko hari n'abavuga bati hariho akantu ka politike gashobora kujamwo mu bikorwa sentare nk'izo zirangura. Ubu rero birumvikana kandi kuri demokarasi ni vyiza ko hagira abantu iyo bumvise hari ico babakiwe bitura iyo sentare kandi barayituye. Jewe nobwira ndazi ivyo batwayeyo uko bimeze nabandi kudakubesha, mubwiye ndazi ito ivyo sentare yakoresheje kugira ngo ice urwo rubanza yariki nabandi kudakubesha ntavyo nzi. Rero buriya gihambaye rero nuko ubwo wese abagize ati nararonse umwanya wo gutwara ivyo bintu ndetse kubitwara kuko babwiriza bitegekanye ko nabikubwiye mu kanya gaheze, akamenya yuko iyo sentare ingingo ishitseko iba ntabanduka. Igihambaye ikindi kikaba ari uko tuza kumenya yuko mu Burundi turiko turubaka demokarasi, atawoza kugira ngo uyu munsi muri aya matora tuvuyemwo niho demokarasi iheze kubaka. Ekada birafata igihe, mbere mwebwe muri mu bihugu vyayiciyemo umwanya munini murashobora kubisigura. Abanyamerika barazi igihe bafashe, barazi n'ibigenda birabagora. Mbere n'uno munsi ndavye amakuru yo nyene turatubona abiburaya nuko nyene ugiye kuraba n'ivyumviro bigenda birahinduka. Igihambaye nuko umuntu agira ati ndafise intumbero mfise, igihe cose nzogenda ndaterera intambwe dushitseko gende tuyikomeza gushika aho koko demokarasi twovuga tuti yakomeye, kandi tuzi yuko bira kwa demokarasi ari ukugira imyiteguro muri yo ituma ari bihinduka bitegekanijwe bishobora kugenda birahinduka. Ego nico nagira ndireka ahubwo aho sentare yari yemejwe baje ahubwo ku bikorwa, hanyuma ivyo byose abantu bari hamwe kuko numvise mbere bamwe bishira imbere ubu yari yatowe nk'umukuru w'igihugu ati nzokwegeranya abantu bagende begerana barabe igihe cose icankenerwa ku Burundi no ku Barundi bose.